Turabaramukije cane bene data bakunzi b'ikiganiro igitondo gishasha amahoro y'Imana niyo tubipfurije mu byanyu no mu banyu. Turabaye kandi ikaze muri kino kiganiro igitondo gishasha cuno musi aho tugomba dusangira amajambo tubona mu gitabo c'amazaburi. Dusoma muri zaburi ya 91 duce dusoma duhereye ku murongo wa 14 duheze iyo zaburi kubera iyo zaburi iherera ku murongo wa 16 turaba amajambo ahari ngena avuga hanyuma tuyasangire. Aya majambo avuga ngo kuko yankunze akaramata nico gituma nzomukiza, nzomushira hejuru kuko yamenye izina ryanje, azonyambaza nanje ndamwitabe, nzobana nawe mu marushwa ndamukize muhe icubahiro, nzomuhaza kuramba kandi nzomwereka agakiza kanje. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cacu cuno musi nano majambo dusomye muri ino zaburi ya 91. Amazaburi twaramaze kuvuga mu biganiro vyagiye birarengana ko ari indirimbo Abisirayeli bagiye bararirimba, zimwe ngo zaherekezwa n'umurya, izindi ugasanga ntibacuraranga inanga canke ngo udushako tw'ingoma. Hakaba hari izo baririmba mu muryango iyo bagomba basenge ya masengesho ya nikera. Hari n'abantu bavuga igisabisho ngo mana yanje ndiko ndagenda kuryama, none mana ndagusavye itiro riruhurira umutima wanje umengo n'umubiri wanje, ibintu nyene nk'ivyo. Ico gisabisho ndibuka ko tukiri abana naho numva abandi bakivuga. Rero hariho amazaburi baririmba mu muryango iyo bagomba gusenga, iyo bariko barasengera hamwe, iyo bari mu makoraniro novuga ngo mu muryango. Hanyuma kandi aya mazaburi hariho n'amazaburi ngo baririmba bariko baraduga mu minsi mikuru i Yerusalemu. Hariho iminsi mikuru badugamwo i Yerusalemu. Ayo mazaburi twaranayavuze ko muri iyo minsi yarenganye, ariko mugabo sico kituzanye kuvuga muri uno mwanya. Uno mwanya nzanywe no kuvuga kuri ano majambo dusomye. Ni zaburi tubona aho uyu muririmvyi yakomboje canke se yanditse ino ndirimbo, munyemerere mvuga gutyo, yatanguye ino zaburi yerekana ngo ingene umuntu aba mu bwigobeko bw'isumba vyose ameze. Hanyuma dusomye dukurikiye ku murongo ugera 2 dusanga yaciye nawe avuga ingene nawe ahisemwo agomba aharanira ko uhoraho nawe amubera ico abereye wa muntu twabombo tubona ngaha mu murongo wa mbere. Reka dusome kumwe ngo muvyumve neza, ariko ndagaragaza ko umengo nitwayasoma yose kubera ntibikunda ko tuyavuga ko yose muri uno mwanya kumbure dufise. Umurongo wa mbere uvuga ngo uba mu bwigobeko bw'isumba byose azokwama ari mu gitutu c'ishobora byose. Nuko kuntu ahejeje kudekriva, ahejeje kuvuga, ahejeje gusigura, ahejeje kwerekana, ahejeje kudondora ingene umuntu yibera mu bwigobeko bw'isumba byose ameze, ingene azokwama ameze. Tubonye ngo azokwama ari mu gitutu c'ishobora byose. Iyi zaburi rero uyisomye yose, uzosoma yose uhereye ku murongo wa mbere, uzosanga yerekana ingene umuntu w'umwizigirwa ahisemwo kugira Imana ngo imubere ubuhungiro bwiwe, ingene umuntu ahisemwo guha agaciro Imana mu buzima bwiwe, ingene uyu muntu amera. Iyi zaburi izokwereka novuga ngo relation idasanzwe, imigenderanire idasanzwe iba hagati y'umuntu n'Imana mu gihe uyu muntu yiyeguriye Imana, mu gihe uyu muntu ayibereye umwizigirwa. N'aya majambo twasomye tugomba tuyabona ingene avuga, ingene Imana ubwayo ivuga kuri uno muntu yayihaye ikibanza
ikwiriye mu buzima bwiwe. Imana yacu nihimbazwe. Umurongo wa kabiri rero nawe uyu muririmbyi yaciye avuga ngo ndabwira uhoraho nti uri ubuhungiro bwanje n'igihome kinkingira, Imana yanje nizigira. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cy'uno munsi, murumva umuririmbyi rero yagize ino ndirimbo inyuma yo kwerekana ingene uyu muntu ari mu bwigobeko bw'isumba byose amera. Murumva ingene nawe yakurikije, yaciye avuga ngo nanje ndabwira uhoraho, ewe uhoraho uri ubuhungiro bwanje, ni wewe mpungirako, nta handi mfise nohungira, nta wundi bwirukiro mfise, nta wundi mfise nokwishimira. Abana b'abantu narabonye ibyo bamugwamwo, hariho ibihe nabayeho nishimira abana b'abantu birangira bigenze nabi. Hariho abo nereje ku mutima n'ibyizigiro, ariko byarangiye nabi. Iherezo ryabyo, amaherezo yabyo, ibyo bintu byanyinjije mu gahinda n'akabonge no gusuhuza umutima, byarankomerekeje. Ariko maze kumenya neza, maze guhishurirwa neza ingene umuntu yibera mu bwigobeko bwawe, umuntu yibera mu bwihisho bwawe. Mu ijambo ry'igifaransa bakoresheje ijambo rivuga ngo abre labre, ingene umuntu ari mu bwigobeko, mu bwihisho bwawe, umuntu yugamye muri wewe, ingene umuntu yihishije muri wewe amera. Menye yuko uyu muntu azokwama ari mu gitutu c'ishobora byose. Menye yuko umuntu ari mu bwihisho bwawe, umuntu yakwihishijemwo, umuntu yinjiye akinjira muri wewe, umuntu akwinyegejemwo, umuntu aguhinduye ubwugamo bwiwe. Nta ruzuba rushobora kumushikira, ibyago naho byomutera naco byomugira, ingorane, amakuba, amarushwa y'uburyo bwose. Uyu muntu yiyamira mu gitutu c'isumba byose. Ibi rero namaze kubimenya, nanje ndabwira rero uhoraho, Imana yacu nihimbazwe. Uca wiyumvira kwa kundi abaririmbyi bahora baririmba banezerewe, indirimbo bayisubiyemwo, amajwi yose bakarekurrirako, ibicurarangisho byose bakarekurrirako, bakaririmba rero batura bavuga ngo natwe turabwira uhoraho uyu munsi yuko ari we buhungiro bwacu, kandi yuko ari we gihome, ni we forteresse twinyegezamwo, idukingira imyambi ya wa mwasi Satani, imyambi ya wa murwanizi, imyambi ya wa mubi. Imana yacu nihimbazwe. Rero amajambo akurikira uravye rero usanga uyu muririmbyi yaciye akurikiza amajambo rero avuga rero abwira umuntu wese azoba ahisemwo uhoraho. Ni nawe yababwira ngo namwe bene data muriko murumviriza ino ndirimbo, yemwe muriko murakurikirana iyi ndirimbo mfise nzanywe no kubaririmbira, nimwemera namwe mukagira uhoraho ubuhungiro, namwe uhoraho nimwamugira inkinzo, namwe uhoraho nimwamwiyegurira, namwe uhoraho nimwamwishikanira, namwe uhoraho nimwemera mukaba mu gitutu c'isumba byose, nimwareka kwizigira ibyo mw'isi, bya bindi bihemuka, bya bindi bihinduka, nimwafata ingingo nk'iyi nanjye mfashe, nimwafata ingingo nk'iyi uyu muntu yahisemo kwibera mu bwigobeko bw'isumba byose yafashe, iyi ngingo nimwayifata namwe bizogenda gutya. Imana yacu nihimbazwa. Aya majambo
sinzi ko twoyasoma kumbure mugabo tutayasiguye ko kubera murumva ntiturashika kuri ya majambo ngaha twasoma. Aha dusomye ku murongo wa 3 yavuze ngo kuko ariyo izogukiza umutego w'umutezi n'ikiza gihonya, izokubundikira mu moya yayo kandi uzohungira munsi y'ivyubi vyayo. Ukuri kwayo n'inkinzo n'icuma co kwikingiriza, ntuzotinyishwa n'igiteye ubwoba mw'ijoro, canke n'umwami urashwe ku murango, canke n'ikiza kigendagendera mu mwiza, canke n'agatikizo kayogeza mu mashoka. Abantu 1000 bazohindikirana iruhande yawe n'ibihumbi 10 iburyo bwawe, ariko ntibizogushikako. Uzobirabisha amaso yawe gusa ubone ingero y'abanyakibi. Wagize Uhoraho ubuhungiro bwawe, isumba byose wayigize uburuhukiro. Nta kibi kizogira ico kikugira, kandi nta cago kizokwegera ihema ryawe, kuko azokuragiza abamarayika biwe ngo bakuzigame mu nzira zawe zose. Bazokuramira mu maboko yabo, woye gutsitara kwibuye. Uzokandagira intambwe n'imamba, uzosiribanga umugunza w'intambwe n'ikiyoka. Imana yacu nihimbazwa. Aya majambo yose murayumvise, niyo majambo haririnda avuga yerekeza ku muntu yahisemwo kugira Uhoraho ubuhungiro. Rero aya majambo twasomye duhereye ku murongo wa 14, nakuyemwo amajambo makuru 3 Imana yivugiye ubwayo, kuko aha ni Imana ibwira umuntu yemeye kuyibera umwizigirwa, umuntu yemeye kuyihebera. Ngaha tubona ngo kuko yankunze akaramata. Ni Imana rero itanguye kuvuga muri ino ndirimbo, muri ano majambo. Umuntu wanje kuko yankunze akaramata. Gukunda akaramata, ngaho usomye amakomantere ya Bibiliya amwe yerekana yuko iri jambo bakoresheje ari ijambo ryo kwifatanya akaramata. S'attacher à quelqu'un, kwiyatasha ku muntu, novuga ngo kwifatanya n'umuntu, ukumva yuko atakintu na kimwe wumva co mu gutandukanyako, ukumva ko atakintu na kimwe co guteranya nawe, ukumva ko atakintu na kimwe co kwanganisha nawe. Nuko rero ngo kwifatanya akaramata. Imana rero iravuga ngo kuko umwana wanje yankunze akaramata, nanje rero hari ibyo nzomukorera. Iyo umwana wanje, iyo unyizera, iyo unsenga, iyo ubwoko bwanje, iyo abana banje, iyo basenga bahisemwo kwifatanya nanje akaramata, iyo bankunze urukundo rutari urw'uruheyiheyi, rutari urw'ubujyajya, ico gihe nanje ivyo bintu sindabireka ngo bigende uko nyene, ariko hariho ibyo nkora. Urukundo umwana wanje ankunze, sindamuhemukira, sindamubabaza, sindamukomeretsa, sindamugirira nabi, ahubwo ndafise ibyo nanjye ndamusubiriza mu ndumane. Muri ano majambo rero burya numbere yo gukuramo iri jambo rivuga ngo niwimatanya n'Imana akaramata, niwakunda Uhoraho Imana akaramata. Muri uyu mwaka twabaye dutanguye, iyi video tuyifashe itariki 3, kumbure mwebwe muzoca muyibona ejo aho bukera, itariki 4 z'ukwezi kwa mbere. Muri uyu mwaka mushasha twinjiyemwo, bene data bakunzi b'ikiganiro igitondo gishasha, nzanywe no kubabwira aya majambo ngo nimwifatanya n'Imana akaramata, nimwakundisha umutima wanyu wose Uhoraho Imana, nimwakunda Uhoraho Imana yanyu, mukayikunda akaramata, mukifatanya nayo,
mukayikunda akaramata, nimwafatiye ubugingo bwanyu bwose mukabushikanira Imana, mukiyegurira Imana, Imana ikabibabonamwo yuko mwayikunze akaramata, mwafashe ingingo, mwamaramaje ko ata kintu na kimwe muzemerera yuko cobatandukanya n'Imana, Imana ikabona yuko icitwa icaha mwagiciriye urubanza, ivyatuma uba kure y'Imana wabiciriye urubanza, wabineguye, wabihinduye ubusa, wabigwije n'ubusa, Imana ikakubonamo urwo rukundo. Nzanywe no kukubwira ngo aya majambo n'amajambo y'iwawe, n'amajambo Imana ivuganye nawe muri kino kiganiro. Ijambo rya mbere y'Imana n'amajambo 5 nabonye ngaha rivuga ngo nanjye nico gituma nzomukiza. Uyu muntu yifatanye nanjye akaramata, uyu muntu yifatanije nanjye akaramata, niyahura n'ibibazo nzomukiza, niyategwa nzomukiza, niyarwara nzomukiza, kuko yankunze akaramata, kuko yifatanije nanjye akaramata, kuko atanteye igere, kuko atamfashe ibisanzwe, nanjye nzomukiza. Niryo sezerano tubona ngaha rivugwa muri ano majambo rivuga ngo nzomukiza. Naho byoba byagenze gute, naho yoba yugarijwe, naho yoba afise intambara, naho yoba afise amageragezwa, naho yoba yugarijwe imbere n'inyuma, nzomukiza. Sinzemera yuko imwugarije bimugirira nabi, sinzokwemera yuko atsindwa ku munsi mubi, ariko jewe Imana ntahemukira abantu bankunda akaramata, kuko jewe ntandukanye na mwebwe abantu. Jewe nanje nzomugirira neza uyu muntu, nzomukiza umuntu yankunze akaramata. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gitandatu no munsi, ijambo rya kabiri ngaha rivuga ngo nzomushira hejuru. Imana yacu nihimbazwe. Umuntu yankunze akaramata nzomushira hejuru. Sinzemera yuko aba uwo gukandagirwa, sinzemera yuko aba uw'inyuma y'abandi, nzomugira uw'imbere. Uwa nyuma azoba uw'imbere, uw'inyuma azoba uw'imbere, uwa nyuma azoba uwa mbere, kuko naho yari hari inyuma, kubera yuko azoba yahisemwo kunkunda akaramata. Imana yacu nihimbazwe. Nanje nzomushira hejuru, nzomwubahisha, nzomuduza ku yindi ngazi, nzomushira ku rundi rugezo mu buzima bwiwe bwa misi yose, mu kibano, mu bo bavukana, mu muryango, ku kazi kiwe ka misi yose, mu mabizinesi yiwe akora. Nzomushira hejuru. Uyu muntu ankunda akaramata, sinzokwemera ko aguma ari uwo hasi ku cavu, nzomuduza ndamukure hariya ku cavu, ndamushire hejuru. Imana yacu nihimbazwe. N'ano majambo abiri tumaze kubona atubwira ibyo Imana ivugana natwe muri ino ndirimbo, kuri twebwe tuba duhisemwo kuyikunda akaramata. Irya gatatu rivuga ngo azonyambaza nanje ndamwitabe. Imana yacu nihimbazwe. Ijambo rya gatatu rivuga ngo ndamwitabe, nzomwitaba. Niyanyambaza ku munsi w'amagorwa, nzomwitaba. Niyanyambaza yugarijwe imbere n'inyuma, yabuze ayacira n'ayamira, ameze nk'umwana ari mu ishamba rya Nyaganande. Iyo umwana arira nyina ntiyumve, igihe azoba yugarijwe imbere n'inyuma, akanyambaza gusa, akaduza ijwi ryiwe ampamagara, nanje nzomwitaba. Sinzokwihoza ijwi ry'umuntu ankunda akaramata. Imana yacu nihimbazwe. Bene data
bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, sinzi ingana nobikubwira kugira ngo wumve ko hari ingaruka nyinshi kandi nziza ziheka zikurikira ugukunda Imana karamata. Hamwe wokunda Imana karamata, hamwe wokwifatanya n'Imana, hamwe wokwiyatasha n'Imana, hamwe woba hafi y'Imana, hamwe wokwigiza kure ikintu cyose Imana ibona ko ari kibi, ndakubwiza ukuri yuko hariho ingaruka nyinshi, hariho ibyiza bidasanzwe bikurikirana abantu bafashe ingingo nk'iyo. Hariho amasezerano adasanzwe Imana igufitiye muri uno mwaka, yiteguye kugushitsako nawe niwemera kuyikunda karamata, niwemera gukunda Imana uyikundishije umutima wawe wose, niwemera gukunda Imana udakebaguzwa, utaraba hirya no hino ngo uno munsi ko habavye nisinkwiye kubaha Imana, reka niyibe, reka ngire gutya. Oyaye, niwakunda Imana n'umutima wawe wose n'ibyawe byose n'ubuzima bwawe bwose, ndakubwiza ukuri hariho ingaruka nziza, hariho amasezerano Imana ifise. Tumaze kubona amasezerano 3. Tubonye irya mbere ryavuze ngo nzomukiza uyo muntu, irya kabiri twabonye ngo nzomushira hejuru, nzomuduza, nzomukura ku cavu, nzomukura hariya hasi aho abandi bamuca bamuhonyanga, nzomuduza. Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma tubonye irya gatatu rivuga ngo nzomwumva niyatabaza, niyatakamba, niyasenga, niyahamagara izina ryanje, afise ibibazo, yugarijwe, ari mwirinde, yagwaye, yakenye, ashomereye, yabuze yo kuriha ishuri, yabuze yo kuriha inzu, byahuraguye bimeze nabi, akanakambira, uyu muntu nzihuta kumwumva ndi mw'ijuru, nzomwumva ndamwitabe, azohamagara ngo yewe papa, nanje nitabe uti sabwe mwana, mbwira, wumva ushaka iki, ushaka ndagukorera iki. Imana yacu nehimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha tuno munsi, turaba ijambo rya 4 kugira ngo kumbe ntiduhave duteba cane, naryo rivuga ngo nzobana nawe mu marushwa. Imana yacu nihimbaza, niyenyambaza ku munsi w'amagorwa, nzomwitaba, kandi kumwitaba nikuzogarukira ngaho, nzocanza jewe Imana umuremyi w'ijuru n'isi, mbane nawe mu marushwa. Aha twari kuvuga byinshi, twari kuvuga ingene Yobu Imana yabanye nawe muri ya marushwa, yagwaye ibihute, ayasabwe, yageragejwe, abana biwe bamuhezeko, n'ibyo afise byose byamuhezeko, kuko shetani yariko aramugerageza, ariko Imana ibana nawe. Yobu ibyo bigeragezo abirengana amahoro. Iyo nkuru nayo twakwirwa turaza ko kumbure, nibaza ko batari bake muyizi kuko ikunda kuvugwa cyane. Rero Imana iravuga ngo uyu yankunze akaramata, nzoza mbane nawe, nzobana nawe mu marushwa yiwe, niyaca mwirinde, niyaca mu ngorane, ntazozicamwo wenyene, ntazozisangiza. Amarushwa yiwe ntazoyacamwo wenyene, ntazoba nk'agati kuma kakisenya, ntazoba nk'imfuvyi itagira gitabara, ntazoba nk'umupfakazi atagira uwumuburanira. Ariko jewe Imana nzoza mbane nawe mu marushwa, amarushwa yiwe nzoza tuyabanemwo. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, ijambo rya nyuma muri ano majambo 5 twavuze ko twabonye muri no mirongo dusomye, bivuga ngo nzomuhaza kuramba. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro
igitondo gishasha. Twabonye rero amajambo atanu. Irya mbere ryavuze ngo nzomukiza, irya kabiri ryavuze ngo nzomushira hejuru, irya gatatu ryavuze ngo nzomwitaba igihe cyose ampamagaye, irya kane ryavuze ngo nzobana nawe mu marushwa yiwe, irya gatanu rivuze ngo nzomuhaza kuramba ntazopfa akenyutse. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha tunamusi. Nano majambo rero tubonye muri no ntango muri zino ntango z'umwaka, muri no ntango y'umwaka w'ibihumbi 2025, aya majambo uyirabisheko, uyagira yiwawe wewe ukurikiranye kino kiganiro igitondo gishasha. Aya majambo akubwira ngo hariho impamvu, hariho inyungu, hariho novuga ngo inkurikizi nziza zikurikira umuntu aba yahisemo gukunda Imana akaramata. Twabonye ngo kuko yankunze akaramata nanjye nzomukiza, nzomushira hejuru, hanyuma irya gatatu nzomwitaba, hanyuma irya kane nzobana nawe mu marushwa, hanyuma irya nyuma nzomuhaza kuramba. Imana yacu nihimbazwe. Birashoboka yuko mu mwaka urenganye utabanye n'Imana akaramata, utakunze Imana akaramata. Birashoboka ko urukundo rwawe rwabaye urukundo rwa rejareja. Hariyo amajambo nasomye hariya mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, ni igice cya kabiri, ahantu tubona bavuga ngo icete cyandikiwe umumarayika w'ishengero ryo muri Efeso. Hariho amajambo babwiwe ngo ariko, ni ku murongo wa 4, ngo ariko mfise ico nkugayako, yuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Imana yacu nihimbazwe. Urumva rero Imana iragushaka ko urukundo rutari urw'ubuheyiheyi, rutari urukundo rwa rejareja rw'ibisanzwe, rutari urukundo rw'umwanya muto y'uwundi mwanya nawe ugasanga wayivuye. Imana yagushaka ko urukundo rushitse, urukundo novuga ngo rukora ku mutima wayo, urukundo ruyereka yuko wamaramaje kwifatanya nayo akaramata. Muri ico gihe bigenze gutyo rero Imana nayo ica ihagurukanwa no gushira mu ngiro amasezerano yayo menshi ifitiye abantu mwenabo bayikunda akaramata, bayikunda novuga ngo ubuziraherezo, bayikunda urukundo rutari urukundo rusanzwe rwaho byohovyo. Rero aba bantu bo mw'ishingiro rya Efeso babwiwe ngo kimwe mu byo nkugayako, naho hariho byinshi ndagushimako. Aya majambo turayafise mu biganiro twamaze gutegura mu nyandiko, turabishikiriza ko n'ibiganiro bisaba imyanya yo kubitegura mu buryo bwo gusoma, kubera yuko hariho n'amanote. Cette fois ibi biganiro bivuga ko n'amashengero indwi yo muri Aziya. Twateguye ibiganiro 8. Ikiganiro kimwe kivuga ku ntangamarara y'aya mashengero indwi yo muri Aziya, hamwe rero n'ikiganiro kimwe kuri buri shengero ryose. Ko ari amashengero indwi yo muri Aziya yabwiwe iyi mburi, twateguye buri kiganiro kimwe cyose gihura n'ishengero rimwe muri ajya amashengero indwi, kandi hariho amanote. Narova rero nyene bisana ko umuntu nyene abirongera umwanya uhagije wo kubitegura. Usanga ari imyanya itoroshe, murazi ubuzima bwa misi yose nyene, ariko mugabo ko iryo yerekwa rihari kandi ko Imana yabitanze, ndizera neza ko itazoreka ngo bigende uko nyene. Imana izokugurura inzira n'imiryango, byose bigende neza, turongere tubitegura rero, kuko kubera murumva nyene ibyo mu manote bisaba ko umuntu aba yasomye nyene akabisoma neza, akabisoma na cyane ko imbere ya kamera umuntu atabishikiriza aguma asoma gutyaye. Bisaba yuko nyene ubu bifise mu mutwe no mu mutima, hanyuma ukagerageza kugira ngo ntube kure y'ibyo wateguye, kubera murazi yuko ibiteguye mu manote biba binoze, biba bimeze neza. Haba harimo nyene ibintu by'ubushakashatsi, twaragize ubushakashatsi ico bavuga ko abana bariya kubijanye n'aya mashengero yo muri Aziya
ico gihe n'ingene vyari bimeze buri shengero ryose n'ivyari bihari muri ico gihe murumva nyene ivyo n'ibintu rero bisaba yuko umuntu nyene ni inyigisho kabisa nibaza ko tuzozishikiriza mu kiganiro umutsima w'ubugingo kuko umutsima w'ubugingo twipfuza yuko intumbero yacu ico kiganiro kiba ikiganiro c'inyigisho novuga ngo zimbitse aho tugerageza kwigisha neza kw'ijambo kanaka tukarirekura ariko nyine tubona yuko umuntu yagerageje kuryigisha ko naho wumva atawubimara byose mugabo umuntu akabona yuko zibaye inyigisho zitumbereye gusigurira abantu bakabyumva neza mbere twifuza ko babamo n'amataburo kumbure umuntu akabaho no kwandika tuzogura taburo ya aluminium na yama marikere byose ndibuka igihe kimwe nigeze kubibwirwa nk'iri Zambia ego hari inyigisho nyene ndateguye nazo nyene zigizwe n'ibiganiro 8 ico gihe rero ndabihabwa mbwirwa yuko nkwiye kuzobishikiriza nongera ndavyandika nyene mu biganiro nkumva nyene niko nkwiye kuzobikora kandi ico gihe nyene ndavyibuka umuzambi yarahaca araza nawe atarambwira ngo Imana ngo yambwiye naringiye ku kazi mbona ngo Imana ngo mbwiye ngo biguhaye akazi ko kwigisha Imana yaje n'ibibazo hanyuma rero abimbwiye nari nabibwiwe uyo munsi nyene narivyo niriwemwo iyo muda ariyo niriwemwo ndumva yuko Imana confirmye bya bintu rero hari ibiganiro bitarakunda ko dushikiriza kubera yuko ari ibiganiro novuga ngo bigizwe n'urukurikirana rurerure ibiganiro 8 ibiganiro bingahe usanga rero ni mu bigabane mu parti ya mbere parti ya kabiri ibintu nyene nk'ivyo izo nyigisho rero ntitwatanga kuzishikiriza neza sawa hari izo tumaze gushikiriza za Noheli nizo twashikirije kumburi igice cya mbere cya kabiri cya gatatu gushika ku biganiro 9 ariko hariho n'ibindi biganiro rero biri muri mwene iyo ntuzeye tutarashikiriza ako karagaciye nk'umunyemerere kumbure dutere dusozera Imana izokugurura imiryango hama bigende neza tubikore kuko turabona ko biriko biraza pole nyine namwe byo murabona yuko hari ibintu biza birahinduka ugasanga image y'ejo ntisa n'iy'uno munsi ugasanga iyi video yo mu mwaka uheze kumbure nta muco wari urimo mugabo ugasanga harimo umuco nuko haba habonetse yandi matara ngaha ayi ugaca usanga rero kumbure bitumye hatabona ibintu nyine nk'ibyo oya ibintu bya media bijya amahera menshi usanga rero n'umutahe bisaba ko umuntu nyine agenda aragira kimwe none rero nuko nta n'amajambo tubonye ngaha ayi Imana yabwiye aba banyefeso abo muri Efeso ngo fisi ico nkugaya ko wahevye urukundo rwawe rwa mbere Imana rero yamishaka urukundo rwave urukundo original na nsoma commentaire biblique iraho isigura kuri ibintu by'amazaburi sanga ngaho amavuga yakoreshejwe hari ijambo ngaha rivuga ngo yivuga ngo kuko yankunze akaramata uwo berekanya yuko ngo ari urugero rw'urukundo rwari ngo ruba hagati y'abasheri umugabo n'umugore w'umufiyanse n'umufiyansekazi ko ari ryo jambo ryakoreshejwe gukunda Imana karamata ko ari kuyikunda urukundo ruri kuri wa muvuduko na bwa bushobozi na za nguvu na za nkomezi rwa rukundo rwaba ariko barareshanya cyangwa se rwabubakanye baba bakundanye agaca berekana ngahaye haranavuga ngo nzomushira hejuru kuko yamenye izina ryanje iri jambo rivuga ngo kuko yamenye izina ryanje ngo bakoresheje rivuga connaître mu gifaransa ariko mugabo ngo mu mvugo ya Bibiliya connaître quelqu'un ni kumenya umuntu mu buryo bwo kuba umubiri umwe nawe iyo bavuze ngo umugabo yamenye umugore wiwe cyane se yamenye naka umugabo amenye umugore ni mu buryo bw'uko no kuvuga yamumenye mu buryo bw'imibonano mpuzabitsina bahuje ibitsina babaye umubiri umwe umugabo n'umugore babaye umubiri umwe urumva no so kumenya umuntu mu buryo bwo kumumenya izina gusa ahubwo no kumumenya no vuga ngo wese ahubwo mukamenyana mufise intumbero yo kuba umuntu umwe no kuvuga mukaba umubiri umwe kuburyo ataco bakikigira n'ikibatanya Imana yacu nihimbaza urumva rero nasaje makomate ni mbare ntawo yazako bijambo kurindi jambo kurindi ariko nyene tuzohora tubigira bukebuke nyene gutya nyene numva nyene ne hatari none rero nuko nayo majambo biko hakoreshwa amajambo akomakomeye yerekana yuko ukunda Imana karamata bidusaba kuyikunda urukundo rutwombrija rudutegeka kuyinjiramwo kuyimariramwo
wese kuyimariramwo yose, ni ukuvuga tukaba muri yo nayo ikaba muri twebwe. Na Yesu yavuze ngo nimwaba muri jewe nanje amajambo yanjye akaba muri mwebwe, nuko n'ibindi. Imana yacu nidutabare. None rero n'amajambo tubonye amasezerano ashika kuri 5 Imana yiteguye kugushitsako niwayikunda akaramata. Mbega none kwa ko turabaza mu kanya gaheze ngo birashoboka yuko urukundo rwawe rwabaye rwareja muri uno mwaka urenganye, ariko muri uno mwaka mbega urukundo rwawe ukunda Imana rumeze gute? Mbega Imana wumva uyikunda akaramata? Ubwo urukundo ukunda Imana ntigwagabanutse? Kino kiganiro gitumye kuguhamagarira usubira kwinanata ngo uharanire gukunda Imana, urukundo rudasanzwe, urukundo rutuma uvuga ngo ndabwira Uhoraho ni uri ubuhungiro bwanje n'igihome kinkingira. Urukundo rwereka Imana yuko wayihereje kw'ibyizigiro byose. Birashoboka yuko rero urukundo ukunda Imana ruvanze n'amanyanga, ruvanze n'ibyaha, ruvanze n'ingeso mbi, ruvanze n'inyifato mbi, ruvanze n'imibano mibi ubanye n'ababanyi bawe, ruvanze n'inkoro mbi hariya ku kazi ukora ko hariya wirirwa, hagati yawe n'umukoresha, hagati yawe n'abo mubana, hagati yawe n'uwo mwubakanye, hagati yawe n'abo utunze, hagati yawe n'abagutunze, ugasanga ibintu ntibimeze neza, ntimucana uwaka, ugasanga n'Imana ubwayo ntuyikorera, kuko kubaha Imana mu kugira ingeso nziza hanyuma ugakora ibyiza kugira ngo ibihimbare, kuko biba bihuye n'ijambo ryayo rigusaba. Birashoboka yuko rero byakugoye, ariko mugabo twagomba dusenga Imana. Nimba wumva yuko uyu mwanya udaharugwa mu mugwi w'abantu bakunda Imana akaramata, nimba wumva ari ico wiyagiza imbere y'Imana cerekana yuko udakunda Imana akaramata, Imana ubwayo hariho ico mupfa, hariho ico yokugayako, kuko umutima wawe urafise ibyo ukwereka, urafise ibyo ukubwira, naho wogerageza kwihumuriza, ariko ubwawe urafise voix de culpabilité bikubwira ngo ibi bintu mugabo naho bikora si byiza. Rero nimba wumva bitameze neza mu mutima wawe, naguhamagarira kubwira Imana ngo Mana ndasabye umbabarire, uyu mwaka amaraso yawe, imbabazi zawe zimbonekeko, nipfuza guharirwa ibyaha byose bincira urubanza, hanyuma nipfuza kugukunda akaramata, nipfuza kukubera inyegu yawe, nipfuza kukubaha, nipfuza kukugira ubuhungiro bwanjye, nipfuza ko niwe umbera igihome kinkingira, nipfuza nanje ko mba muri uno mugwi wabo uvuga ngo kuko yankunze akaramata nanjye nico gituma nzomukiza kandi nzomushira hejuru, kandi nzobana nawe mu marushwa, kandi nzomuhaza kurama. Imana yacu nihimbazwe, kandi niyantabaza nzomwitaba. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakozi ba kino kiganiro, byoba ari byiza ubaye muri uno mugwi w'abantu Imana ivuga ngo kuko yankunze akaramata danje nzomukiza. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo cyiza tugomba dusenga Imana. Rero kuvuga menshi siko kuyamara, ntabatebeye mwihangane, mwakoze gukurikirana kino kiganiro. Mwebwe bashasha kumbure mugeze uyu mwanya tuko turavuga kino kiganiro mutariyabonesha, twabahamagarira kwiyabonesha kugira ngo iyo dushize ku video mushobore kuzironka, mushobore kuzibona, muronke notification zibabwira yuko twashize ku biganiro, hanyuma nimuze mucererwa kumbure gukurikirana ibiganiro byacu, kuko nk'ubari igihe bishobora gusanga ukibonye haje igihe kinini, kubera yuko YouTube ntikwandikira, ntikumenyesha yuko hariho video twashize ko mu gihe tuyabonesheje, kandi natwe kuyabonesha bidutera intege, bitwereka yuko community dushikiriza bino biganiro iriko iriyongera. Hanyuma rero yaba wewe kungukiramwo inyigisho twigisha, hanyuma natwe kandi tukanezerwa nuko dufisa ngo tubishikiriza. Nano majambo rero numuhirwe umuntu akunda Imana akaramata, kuko ibi byose twabonye bizomubako. Ariko udakunda Imana akaramata,
ni umuhombe, ni umurushwa, aragowe, kuko amarushwa yiwe Imana ntizoza ngo ibane nawe muri ayo marushwa yiwe muri uno mwaka wa 2025. uyu muntu azohomba keya y'Imana, ariko umuntu yimatanije akaramata n'Imana azoronka inyungu zose ziva muri keya y'Imana. Hano majambo mwami Yesu turagushimiye cyane kubwana majambo twumvise atubwiye yuko uwagukunza akaramata nawe hariho ibyo umukorera, uzomushira hejuru, uzomukiza, uzomwumva, uzobara nawe mu marushwa, niyagutabaza uzomutabara kandi uzomuhaza kuramba. None rero umuntu wese akurikiranye kino kiganiro akaba asanze hariho ibintu bituma nawe iyo umuravye utamubona mu mugwi w'abantu bagukunda akaramata, rero akaba ahisemo kuvuga ngo Mana mbabarira ibintu byose bigaragaza ko ntakukunda akaramata, nungwize ko imbabazi, hanyuma nanjye mbe muri uno mugwi w'abantu bagukunda akaramata. uyo muntu nucumugirira neza, umuguze ko imbabazi, umushoboze kuguma muri uno mugwi w'abantu bagukunda akaramata, hanyuma zoge ku byiza byose bikomoka mu gukundana n'Imana akaramata. Urakoze, wirigore n'abakunzi ba kino kiganiro badakwirwa hose, ubabere inyishu, ubabere mutabaze mu byo bacamwo byose, mu byo bagusaba no mu mitwaro n'ibyo bipfuza ko bagirira neza, ubabere Imana, ubabere mutabazi, mu izina ryawe ryera Kristo Yesu tubisabye tubyizeye, amen.